Amakuru mukirundi kuri radio Nderagakura. Radio Nderagakura irabibukije ko gukubita inkoshi canke inkoni umwana, ingumu, amakofe, imigere, kumukwega amatwi canke imishatsi, kumurya ibinuma, kumucekangura uburiko uhohotera umwana. Bavyeyi, mwiteho kwama mwubahiriza agateka k'abana banyu. Bakunzi ba radio Nderagakura ndabahaye mwiriwe ndabaha nikaze mu makuru avugwa mu Kirundi muri iri joro nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres, umukuru w'igihugu ca Republika Centrafricaine n'abandi banyacubahiro batandukanye baramaze gushika mu Burundi aho bitabiriye inama igira 11 y'ibihugu byateye umukono ku masezerano kugarukana amahoro muri Kongo. Iyo nama ikazobejo ku munsi wa gatandatu. Ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano buhamagarira inyamiramabi zose kurangwa n'intwaro ibereye aho ziherereye hose. Nakamo batewe inyuma y'inama yabahuje n'umushikiranganje abujejwe Martin Teretse kuri uyu wa gatanu. Abanegihugu ngo bokomeza isuku mu gukaraba n'amazi meza n'isabune. Impanuro yatanzwe biciye mu itangazo ryasohowe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanyikiza sida kuri uyu wa gatanu usanzwe ari umunsi wahariwe isuku ry'iminwe. Aya n'ayandi mu kanya gato. Kuri mikro muri kumwe na David Rakoze utuma majo bashikira akabari shakare bigira imana nkabanongeye kubaha ikaze. Kuri wa gatandatu niho hazoba inama igira 11 y'ibihugu byateye umukono ku masezerano yo kugarukana amahoro muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. No musi kwa gatanu abanyacyubahiro batandukanye bakaba bamaze gushika mu Burundi tubavuga nk'umukuru w'igihugu ca Centrafrique, umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres, umunyamabanga mukuru wa leta ya Kenya, umushikiranganje wa mbere w'u Rwanda n'abandi. Umunyamabanga mukuru w'ishiramwe mpuzamakungu Antonio Guterres amaze gushika mu Burundi ku muhingamo wa gatanu akaba yaciye ahabwa umubonano n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu ngoro yitiriwe umwami Ntare Rushatsi. Ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano buhamagarira abarongo yabandi mu nyamiramabi kurangwa n'intwaro ibereye. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganje Pierre Nkurikiye yabivuze kuri wa gatanu Rusama inyuma y'inama umushikiranganje buramutswa Martin Teretse yagirishije abarongo inyamiramabi mu ntara n'uturere dutandukanye tw'igihugu. Nkuko bishikirizwa na Pierre Nkurikiye umushikiranganje akaba kandi yasavye izo ndongozi gufasha abo barongoye gukoresha neza karusho baherutse kuronka. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano ajeje kugirisha inama abarongoye inyamiramabi mu turere no mu ntara hamwe n'abajejwe ivyo gutunganiriza inyamiramabi ku rwego rw'igihugu no kuvuga aba bajejwe gufasha inyamiramabi kuronswa ivyo zisanzwe zirekurirwa n'amategeko aba mu bijanye n'imfungurwa, inyambaro, ibikoresho n'ibindi. Intumbero y'inama kwari kugira ngo abibutse abacamahani kubijanye n'intwaro ibereye itegezwa kuranga abo bantu kugira ngo batunganirize abo bajejwe bisunze amategeko umunyamiramabi yose ahiri ishobore kuronswa ivyo irekuriwe n'amategeko kuko hariho udukosa twagiye twibonekeza cyane mu myaka iheze aho wasanga abo bajejwe gushikana ivyo abapolisi bakenera haba ibifungurwa haba ivyambagwa canke ibikoresho harige wasanga batabishikanira byose ugasanga batuye ko dukeya canke ugasanga bavuganye n'abarya basanzwe babejejwe kubigura bari abadandaza ntibabishikane canke bagashikana ibidakwiye. Kindi ca kabiri nuko umushikiranganje yabibukije yuko nyamiramabi muri rusangi ziherutse kuronka akarusho ku mushahara. Ati rero mwebwe mujejwe abandi musabwe kugenda kuba hafi inyamiramabi zose kugira ngo zishobore gukoresha neza ako karusho zaronse ku nyungu zabo z'umuryango wabo mbere n'iz'igihugu.
Umugwi w'igihugu wamahujejwe kugwanya igwirirana ry'ibigwanisho bito bito bicira umuriro CNAP waronkejwe kuri wa gatanu imashini zo gushira ibimenyetso ku nkoho zemewe n'amategeko z'igihugu nkuko bivugwa na Generose Ngendanganya arongoye ico kigo CNAP ngo izo mashini zimaze gushirako ibimenyetso bizofasha gutandukanya ibigwanisho bitunzwe mu buryo bwemewe n'amategeko hamwe n'ibindi bitunzwe bitemewe n'amategeko agasaba bafata ingingo ko boshigikira cyane ico gikorwa cy'uwo mugwi kuko ngari gikorwa cy'igihugu. Twatunganije uruganda rwo kwigisha abantu kubijanye no gushira ibimenyetso ku nkoho. Ngo ruganda ikorwa kimwe kirimwo imice itatu. Hariho umuce wa mbere wari wo kudushikiriza imashini yo gushirako ibimenyetso ku nkoho z'igihugu no ku nkoho z'abanyagihugu baba zitunze biciye mu mategeko. Ubundi muce nuwo gukangurira abafata ingingo mu bisata bijejwe gucungera umutekano ngo tubahimirize tubamenyeshe ibikorwa vya CNAP ibikorwa n'ibikorwa cy'ikigo c'ubunyamahanga bw'ibihugu byo mu karere n'ibihugu byo mu ihembe rya Afrika n'ibihugu bibanyi bababwira ingene bakora ico umuntu wese ashobora guterera kugira ngo ico kigo gishobore kubandanya gikora kuko n'ikigo c'ibihugu biri muri kano karere ibihugu byo mu ihembe rya Afrika n'ibihugu bibanye kugira bumve yuko atari ONG canke association yigenga ko ahubwo ari ikigo c'ibihugu kibeshejweho n'ivyo bihugu bagishizeho. Hanyuma ubugira gatatu ejo hazoca haba inyigisho zo gukangurira abaronkejwe inyigisho z'ibanze ku bijanye no gushirako ibimenyetso ku makoho y'igihugu. Ibisigarira by'abenegihugu bishwe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 972 bimaze gutorwa mu ntara ya Bujumbura ngo byo bari bikugeranije nabo babarishwe. Ibyo byavuzwe n'abenegihugu bo muri iyo ntara kuri wa gatanu aho umugwi w'igihugu ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe wari wagendeye intara ya Bujumbura kugira werekana aho gejeje ibikorwa. Abo benegihugu bakaba babajije abagize uwo mugwi ikibazo kijanye no gusubizwa ivyo banyazwe. Umwe mu bakomiseri b'uwo mugwi Pasteur Nahimana akaba yishuye ko ico kibazo kizigwa habanje kumenyekana ukuri. Idonido na Gordier gato yakurikiranye ivyo bikorwa. Abenegihugu bafashe ijambo muri iyo nama bavuga ko ibisigarira by'abishwe vyatowe mu ntara ya Bujumbura bishobora kuba ari bike bafatiye ku bantu bishwe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972. Bakavuga ko abantu bo muri iyo ntara bari basanzwe benshi bisumamwo mu gisagara ca Bujumbura ko rero bamwe bicwa baja canke bava ku mirimo yabo bagatabwa ahandi. Abenegihugu babaje kandi nimba kunywanisha vyoshoboka mu gihe hakiri abatarasubizwa mu vyabo kandi babona aho biri. Kijanye no gusubiza ivyabo ababinyazwe, Pasteur Nahimana umwe mu bakomiseri bo muri Severe ishuye ko ivyo bizokogwa habanje kumenyekana ukuri. Kubenegihugu basavye ko hojaho urutonde rw'abagiriye neza abandi bakabatabara bataravye ubwoko. Denise Sindokotse uwundi mukomisere muri Severe yavuze ko bazobanza gutohoza neza kugira ntihabe ukwihenda. Hari kandi n'abasavye ko Martin Ndayahoze yerekanye umutima wo gukunda igihugu akajya umutima menyo akereka micombero ivyariko birategurwa naho bitabujije ko amaraso aseseka ko yo kwandikwa mu bitabo vya kahise kugira ugwaruka rumenye ivyo yakoze. Icegera acurongoye Severe Clement Wenz agashikiriza ko umugwi Severe urondera amakuru y'ivyabaye abantu bishwe hamwe n'ingene agateka kazina muntu kagiye karahungabanywa mu bihe vy'amagume Uburundi bwaciyemwo. Abo bene gihugu bagasaba Severe ko kunywanisha abarundi arico yoshira imbere mu vyo iriko irakora. Uyu munsi tumenye ko ubu tugiye gukora turaba iyo tuja mu 2040 no mu 2060, ariko kugira ngo bishoboke bisaba guhindura ingendo. None twese hamwe turiko dukora iki ngo dufate urugendo tudahiga imanga canke ngo tuzimagirike? Vyose mu gukora kandi dukora ivyunguka kugira uko bukeye uko bwije tuze turabona intambwe twateye.
ku isaha imwe irenga iminota 41 amakuru twabateguriye arabandanya. Ishirahamwe ry'abapfasoni bitaho indero y'abigeme muri Afrika fawe kuri uyu wa kane ryaratanze ibitabo by'abigisha n'ivy'abanyeshuri bishika hafi 400 by'agaciro kangana miliyoni 9 z'amafaranga y'amarundi ku mashuri 6 yo mu gisagara ca Bujumbura. Ubuserukira imbere y'amategeko fawe Burundi Alice Nindorera akavuga ko babikoze mu ntumbero yo gushigikira leta y'u Burundi no kwitabira kamo ko bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi gasaba amashira hamwe kubushigikira mu bikorwa atari mu majambo. Igituma twatanze ivyo bitabo nuko mu bushikiranganje bateye akamo yuko amashuri akeneye ibikoresho bagaheza bakabwira amashira hamwe bati amajambo gusa ntacamaze atajanye n'ibishobora gutuma haba karusho mu mashuri mu bikoresho vy'amashuri. Twebwe rero ivyo bitabo naho atari vyinshi cane turabona bifise ikintu vyongerako mu mashuri mu vyigwa abanyeshuri barabikoresha abarimu barabikoresha kandi twashizemwe ibitabo bivana n'ivyo basavye hari ivyo mu mashuri shingiro mu mwaka w'indwi w'umunani n'uw'icenda hari ivyo mu mashuri y'inyuma y'ishuri shingiro bakoresha ishuri ivyo yasavye n'ivyo twashoboye kuronka ku ishuri imwe twababwiye yuko twatanze ibitabo bishobora kugurwa umuriyoni n'amajana 5 y'amafaranga y'amarundi twagerageje rero ivyo twashoboye kuronka aho bakora ibitabo turashobora rero guhereza ayo mashuri udutabo dukenya akamo twobatera nuko atari ibitabo bigiye gushingurwa n'ibitabo bigiye gukoreshwa uko birakenewe mu mashuri kandi bigakoreshwa neza bakaraba ko bitoca bitangura gutabuka hataragera niyo gitabo turashobora kugikoresha hakiri kare ntivyononekare. Ayo mashure yahawe ibitabo akaba ari amashure ya Lycée Municipal Gikungu, Gasenyi, Buyenzi, Kanyosha, Cibitoke na Kibenga. Amakuru twabateguriye tubandanirize mu gisata c'amagara y'abantu. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza sida buhamagarira abanyagihugu kwijukira gukaraba amazi meza n'isabuni. Ivyo bikaba biri mu itangazo ryasohowe kuri wa gatanu Rusama n'ubushikiranganje bujejwe kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya sida ku munsi mpuzamakungu wari w'isuku ry'iminwe wamuhimbazwa ku igenekezo rya gatanu Rusama uko umwaka utashe. Iryo tangazo rivuga ko uyu munsi ushitse mu gihe isi hanganye n'indwara zifatiye ku isuku rike nka kolera hamwe n'izindi ndwara zibiza nka coronavirus. Kubushikiranganje bugatera kama bene gihugu kwijukira uwo mugirwa mwiza ukinga indwara nyinshi. Barongoye amavuriro n'ibitaro nabo basabwa kuba intangarugero mu gutegekanya ibikarabiro bisaba byose ibikarabiro mu bisata byose biri kwa muganga. Ngaha mu gihugu cacu birori byo guhimbaza uwo munsi bikazobera mu Gatumba ku igenekerezo rya 30 Rusama uyu mwaka. Amashirahamwe yiyemeje kugwanya ikiza ruhonyanganda sida kwiye kugira intumbero imwe muri urwo ruganda kugira icumwe wese ari karakora cyuzuzanye n'icuwundi. Ni muri iyo ntumbero hatunganije uruganda rwo kwemeza igitabo c'imigambi yerekana ico bipfuza gushikako hari kuri uyu wa gatatu. Gapia Jana Rongo ishirahamwe ANSS akavuga ko ivyo bizotuma bavuga rumwe hanyuma abakeneye ibikorwa byabo bose bashobore gushikirwa. Ivyatugoye nuko turi benshi usanga umwe wese akora ukwiwe aho gushira inguvu hamwe ngo turabe yuko ahubwo tumenye mbegu akora iki undi akora iki narijere twe dushikiriye abene gihugu kugira ngo ntihagire abandi bazosanga ari benshi bakoraniye hamwe hari hahabutse. Kandi n'ingene dukora ntituvyumvikana ko kugira ngo tubihe intumbero ibereye dushobore kuvuga kandi tuvuga ururimi rumwe. Twashatse rero ico cigwa kiza gushikiriza bikorwa hama cerekane intumbero z'ivyo tuba tuko turashaka gushikako twumvikana ivyo twibaza ko bikomeye cyane mubo twama tuja kuraba narijya niho usanga hari abamenyesha kibiyago hari abantu benshi bakorana na bene gihugu. Rero ivyo bizodufasha ntibizotugora kuko no mu kubitangura twari kumwe n'abategetsi twaranabikoranye bari mu bambere baduhimirije kugira ngo turondere ubwo buryo. Ubu rero tuko tunabikora hageze yuko twitegurira kuronka uburyo bwa cakigega gisanzwe kidufasha cyane mu ngwara zitatu: malaria, igituntu n'ikiza ruhonyanganda sida. Umugambi uzotangura n'umwakuza dushaka ngo uze babona
neza twebwe turi ku kivi twe tubonana n'abo bantu tuzi ivyo bakeneye kuko ngwinda wibaza wayirayeko umuntu azobidukorera atari wa muntu azi ivyo dukeneye narijya twebwe mu gukora nobaha akarorero iyo ari abantu bagendana umugera wa sida usanga barabwa n'abandi mugabo ho twarasimbije nk'ubu je sinzoja kuraba abana b'imyaka 30 kuko ivyo no babwirana usanga bidahuye hari abo bana nyene ari bo baja kuraba abandi turabigisha bakamenya ijambo boja kubwira rundi rungano. Ibinyamakuru ngo birakwiye kwiyungunganya bikaza birakoresha uburyo byirondereye kugira bikomeze ubwigenge bwabyo. Ibyo biri mu kigo cyakozwe n'umwigisha wo kuri kaminuza yitiriwe ikiyaga Tanganyika Dr Concorde Dukuze agahanura ibinyamakuru gushiraho ibisata byo guhiga amasoko kugira bironderere uburyo bwabo batarindiriye imfashanyo. Intambamyi ibinyamakuru bigira ni nyinshi cyane. Ibinyamakuru birafise ico bikora bikafise amakuru barondera abajournaliste bahemba mugabo ataburyo bafise. Ikindi naco nuko uburyo bafise kenshi buva hanze atari uburyo birondereye bonyene. Iyo ntambamyi ngene yotorerwa inyishu cyane cyane mu kurondera ingene nabo bogerageza kwironderera uburyo batabeshejweho n'uburyo bwo hanze. Abajournaliste mu kurondera ubwo buryo bwo hanze birasaba yuko batava mu mwuga wabo barondera ubwo buryo mugabo babandanije bakora umwuga wabo. Ibyo bakora ni byinshi cyane duhereye ku butunzi baba bafise indani mu kinyamakuru barashobora gufata ubwo butunzi bakabubyaza umusaruro ufatiye nk'abajournaliste bakoresha hariho abafise ubumenyi bogurisha hariho abamwe usanga bafise n'ibikoresho vyogenda gukora ibindi bintu byo bazanira uburyo ajya amakamera mukoresha ajya ama studio muba mufise arashobora gukora ibindi hanze bizanamwe uburyo. Hariho ibinyamakuru usanga bibona amasoko namwe bikayihoza kubera bavango ntibihuye n'ivyo bariko barakora. Ivyo navyo bisaba yuko muri bo bafata bakarondera service marketing ikabigira ivyigwa byo kuja kurondera ayandi makontra ya publicité ava hanze kubera bafise umuhinga muri ivyo abaha impanuro. Mugabo journaliste benshi bitaho kuvuga amakuru bitaho kurondera inkuru bacha bayishikiriza gusa ntibarondere ikizobabeshaho kivuye indani muri bo. Akimana kaza imvura ihise kandi hajya uwutigaba ntiyigaburira. Ni naco gituma vyiza yuko ikinyamakuru cobaho neza kivuka kiti naka niyataza kumufasha nanje menye ingene nza kubaho. Ku isaha zibiri ziburi minota 12 amakuru twari twabateguriye kuri radio Nderagakura yagarukiye ndakengurukiye mwebwe mwese maduteze yompi nkakengurukira Charles Bigirimana ari muhinga bw'ivyuma kuri Mikere David Rakoze mugira ijoro ryiza.